ico ni ikintu coroshe cyane orosha umutima 5 miliyoni amafaranga menshi kandi nusuye kwiyumvira ko atankunda azonkunda tu azotegerezwa kunkunda hari kidakunda muri inosi ikintu cyose upfa kugikenera ugashira mu ishaka n'umwete azonkunda wowe nyemerera ko izo 5 miliyoni nugomba cici ndaguha 3 miliyoni za avance hama 2 miliyoni nzoziguha urangije igikogwa kandi ntibizoba bihereye aho nifana nzoguha hanyuma yo kugushimira reka ngo ndaguhamagara yera musigana sibyo ndaguhamagara abavyeyi okay mpamagara ela inguganiriza umushitsi merci turagewe no kubabona karibu iwacu Ego murakoze. Witwaira reko. Ego. Rero wari wibeshe cyane ntiwari wumvise icyo nakubaje kare. Oya. Sinibeshe. Utumaze na riri. Nashatse kukubwira ko nitwa Diane tu. Okay biba. Hama. Ikintu nshaka kukubwira. Uravye urya Diane na Jero. Nari ndemetse. Sindavyibushe umukobwa afise ibisusu bya mutoya wanje nawe urabona ko nawe urabibona kandi kintu naco nshaka kubwira urya Diane afise imisumbi ushaka wo muhe gutorera je ndamuhe urazi urya iyo twahuriye je nawe mugabo ntuzi ngese afise urya arakubita mama urya yaravyariye ngaho muhira kandi ashingesho y'ubumaraya agenda mu ijoro agatahira ijoro shakureke kumara impemu zawe Diane amafuti yiwe yose cyangwa n'ibyiza byiwe byose nabikunze uko biri kose ibyo ubyumve kandi ntusuye no kugira igitekerezo ko jewe nashaka gukunda we kubera ikintu nicyo ndimo iki ibyo je sibyo nakunze kuri uyu namukundiye ikiri mu mutima iwe je nakibonye so ko ndakubwiye ukanga kumva reka ndakureka nzorogereta munyo barakubeshe je sinigande indegrate wa namukunze kandi ndazi neza ko ntibeshe so rero nakunda kubwira oya ibyo nubwo wimbwira ntaco abavyeyi nakanje Diane kari Diane bizimushitsi ntashugenda oya nicaye iruhande sinize kuganirije nta kibazo kandi nawe nakiriye neza aho twizeye ko twikunda neza none kuko muba mwiza bibi mbe muravukana muravukana n'uwo ni mukuru wanje okay byiza ufite indege hariho utwo narimo ngaho inyuma mube muraganira kagarutse ndagushimiye kuri ya surprise bangirira cyane mana uraze wowe uraze ko ntongoye wowe nukurya surprise yarantunguye uraze iryari intango iryari intango muzibira imbere nukwera ukunda ndagukundishije sawa nanje nzobibona mama karibu bashitsi bacu yego karibu murakoze Ndabona ya wamuza neza neza. Yego n'amahoro. Murakomeye none. Yego. Tumeze neza. Nziza karibu rero ngaha mu rugo. Hama sheri. Sa? Uyu ni mama. Hama jana ni papa. Hama papa mama. Wa muntu nababwira n'uyu. Vuba nko mu mezi nk'abiri aza turakora ubukwe nico gituma
nari nababwiye yuko ahakoze ngaha kugira ngo mumubone yaba mudushigikire. Karibu rero aho iwacu. Murakoze. Yego turabakiriye. Murakoze cyane. Turumvise ko mufise imigambi myiza. Yego. Umukobwa wacu nawe urabona ko asa neza. Rero ni karibu. Turi inyuma yanyu nk'ababyeyi tuzobashigikira. Imyiteguro igende neza, Imana ibibemwo. Byose no kubishiramwe Imana kandi bizogenda neza hamwe n'Imana. Mubitegure neza bigende neza, turabona ko muri abantu beza. Nuko turabashimiye cyane. Ko musakuko batwibaza ko no ku mutima ari ukunye. Rero reka tubyitse. Tubahaye karibu, mwisanzure mujye mu bandi bana, namwe turabakiriye nk'abana. Nuko turabyishimiye nawe. Yego. Ndabashimiye ko mwatugendeye mu rugo. Yego. Ikindi nacyo nk'abavyeyi turabashigikiye. Mu nteguro zanyu turi inyuma yanyu. Nizere ko bikurikira ari kugira imiryango. Yego. Kugira bikonde ikorane maze dukora ibikenewe. Yego, karibu cyane. Murakoze cyane. Station. Merci. Hama abavyeyi. Nukuri ndabashimiye cyane. Kuba mwemeye kunyakira. Ngaha aya. Nk'urusago rwanyu. Kuko si bose babona umuntu ari ubwa mbere bakamwakira nk'uko. Ndabyishimiye. Kandi munyemeye nzoze ndabita ko muri nk'abavyeyi nanje banje. Yego. Nukuri murakoze cyane kandi ndabashimiye bivuye ku mutima. Umwana wanyu nawe nanje sinziganda mubabaza. Ibyo ni isezerano ndabahaye imbere yiwe. Yego. Sawa rero murakoze. Yego murakoze nawe. Dia musigare muganira n'umushitsi. Yego. Yego muganire neza. Turi kumwe natwe turi ngaha mu rugo. Murakoze cyane. Yego. Sena kuja kwa banje bameze neza. Nimba Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba. Lydia sa uriko uraririmba uranezerewe rwose uri muri Yesu nyene ntacubura. Namwe abakizwa ibintu by'abakizwa mwarashatse none uri kuvuga ngo uri muri Yesu ntacubura. Wararose wewe wamushera Amusheri Yesu afise benshi. Urizeye? Ndizeye kabisa. Nashambora n'isuku wayikoze unezerewe cyane nkamuronka kabisa. Ahubwo umbabare ariko ndaguciriye mu kazi ndabona warikure uregeranye nka. Ahubwo reka kuntesha umwanya nihereze nyene nkora ibindi mabuja ntigahererega no canja he. Hinge shatu banze tuvugane. Ntuntevye. Ubuye sindagutevye uratse ko dukundana kandi dusangiye ikibazo. Handuze we niwosigara hano. Oya sha no kuvugira. Nakuvugira kwa papa uratse ko dukundana na papa. Uratse je ko dukundana na papa nawe musiko yari yamvugiye ko Diane katontanga kurongo ntiwavyumvise. Ntugire ubwo bare no kuvugira. Sawa. Ederi we turakundana kubera dufite ikibazo kimwe. Hewe warumvise sha cyagihe nabonye wowe wari kurakora isuku mu nzu uri kurahanagura. Ntabwo wumvise amakuru ko Diane yoba agomba kurongo. Narabyumvise kubera ahubwo ujya mukobwa afise imiti tumwegere tumubaze aho yakuye akadawa kugira natwe dushikirwe. Umuntu yabyariye mu nkira vraiment karonka umugabo urabona murusha n'ubwiza kandi vraiment nawe urabibona n'igisusu ubona vraiment ngidi je Diane vraiment nindasumba igisusu wundi ufise runini kubera uri na mukuru wewe wariye byinshi nariye byinshi. Hewe je gusa Diane yoba akoresha umuti tumwegere none aduhe nawe tumwegereye ntiyo duhereza ahubwo natwe tugerageze Diane nzomwiyegereza ndamubaza hano yakuye umuti canke naho
uzobaze mu bagenzi banje mpora numva bavuga ko hari ibintu vy'umukobwa yisiga umukundanya bakawumuhereza ngo abahungu bakaca bamukunda ari benshi we naravyumvise kuri inzu ngano ko warawumvise n'uba warawisize je gusa naratinye kubera yankurije mu bintu vyo gusenga ariko kubera mbona mukuru umutoya wanje agomba ntange je ngira nemera ndondere nanje uwo mukundanya korera nabona wagukoreye nanje nzoshikira wowe uratinya gutangura yo namaze bazosazira muhira je ngira ndondera umukundanya maka Diane nzomutwara uryo musheri wiwe kandi ngiye kubigira umusheri wa mwene wanje ubona uryo atari umuhungu mwiza we umukorere ko kwe no ni mwiza kwe we nubona ko umusheri mbega umunga afise amaboko agororotse menga bacishije ku ipasi nawe urabibona asha emwe ifresha rero ijya hafi yiwe narayikunze s'il vous plaît mana we ubona twokora gute kugira jewe nshobora kumuronka shaje simona ko ari ikintu wokora kubera uramaze kumuganiriza urabe burya gufata Lydia umusi igihe yaza kumupresenta muhira ndakubwiye naramwegereye ngize gusa ndamukore ko nukuvyonyene yaca nterera hariya impamvu uzamushikira gute narahevye ndamubwira ko Diane kari umuntu afise ingeso mbi ndamubwira ko yakubise na mama arambwira ngo aramukunda uko nyene impamvu uzobigenza gute nje umpereze umutwe kuntu no mumutwara shanga uretse ko dukundana turakundana muga nta mutwe mbona ko eri noguha oya shanga kugira umushikire sindavyibaza ndakwinginze wowe uraciye ubwenge urazi abantu bavuye ruguru abana ba ruguru baba baciye ubwenge bwira ndakwinginze jewe nta n'umuti w'umwana n'amamazi ntabyo nzi kweri we genda urabe uzombwira gusa nyene ngene wabikoze sawa ko atavyuzije nanje ndahuze sindi umwana ndagiye kugerageza kandi findofe nzohemuka turyamanye kandi tumaze kuryamana ntazoncika ndazi ko azoca nkunda genda ubikorere ko nzogufasha gusenga sawa ego kweri ngo afise ibisusu umenga ari cadesa jewe kici wanje abona ari jesi mbona cakunze basha ngiye nanje kwiruka arondera umuhungu nanje nkeneye mbega umuhungu mwiza afise amaboko menga yagorowe n'ipasi tuziruka mpaka ndamurose basha hacake hababe ahubwo nujya murondera azomenya ico nzomukorera reka mbere no kukuburaga nabi n'ivyo nanitera ndabona ko ari umunezero niwose reka guma mu mashimwe sawa yego kari karibu musanze ndi mu munezero udasanzwe sitare umugabo tumbona umengo twasanze kuri nyene uryohewe rwose ahubwo tubona umengo sinzi ukuntu cume kandi wari udukeneye ari nka uranaka kugukenera ntakeneye wewe hanyuma nakuzaniye wa muntu wantuma uyu ni wa mu marene wawe Mari ngo mumenyane pe namanza ndamutse yo karibu nanje ubundi mu mashimwe ariko kijya gihe wasize ibintu bitaragenda neza ariko ubu uye ibintu byaragenze neza abavyeyi ubu baravyemeye bose na papa yakibazo ubu byarahindukiye nawe nyene yaravyemeye mana ukuri nico gituma umusaza ariko ndaririmba ku karirimbo yo online shimwe umunezero sigaranye
urumva noneho ubu yaciye abana amata vy'amavuta na marene bamuzanye urumva ko ibintu byanje biriko biri mw'Imana Ego. Eba, ibifite Imana. biri mw'Imana marene nukuri karibu ego ibintu iyo biri mw'Imana nyene bigira Imana kandi burya Imana yagukorera ibikomeye nyene cyane rwose umugenzi wanje yari yambwiye ibintu waciyemo ariko guca mu bikomeye ntibisigura ko uzohora mu bikomere umuntu abasha guca mu bintu bikomeye ariko ibikomere yahuriyemwo navyo Imana ikabimukuraho ahubwo mbere igafutanganya n'inkovu z'ivyo bikomere rero urumva igihari n'amashimwe kandi na Bibiliya iratubwira ngo burya mu byiza no mu bibi ngo hose twame dushima Imana ibyo ari byo byose Imana yarabonye uburyo wabyihanganiye irabona uburyo washimye Imana muri byose mu yandi majambo ibona yuko ukwiriye gukuraho n'icyagaragara nk'ikibazo uyu munsi ikaguhereza kuba mu munyenga w'inyeshi rero nishimanye namwe ego murakoze cyane sawa urubanza ruregereje ruri hafi hasigaye nk'ukwezi kumwe oh my god gusigaye rero nashaka ndabasabe muzombe hagufi muzofashe impanuro ibyo ntazi twariho byinshi nabi cyane muze mube hagufi hama urubanza ndazi ko zogenda neza Ego. Dia, ntugire ingorane. Turi kumwe nawe tukuri inyuma. Mu bizokenerwa byose. Urazi ko nakwemereye kuva bigitangura. Ko nzoba ndi kumwe nawe. Kandi na marine wawe nawe nyene. Ndamukoze neza ndamwizeye ko ari umwana mwiza. Nukuri azogerageza ibyo azoshobora byose. Ikintu cyose uzokenera. Haba impanuro, haba n'utuntu nyene turiya na turiya. Urazi ko nk'amabwe mukenera utuntu twinshi. Hariya na harya. Turi batatu. Nibaza ko byose tuzabishobora. Mashini nukuri ndagushimira warambaye hagufi ivyambere bikiba na nubu ngeze mu mashimwe muri hafi yanje sinumva ukuntu no gushimira sinumva ikintu wenzoguha yego uhubwo wawe rero ndumva amashimwe n'amashimwe hama nukuri ndizera neza ko nanje nka marene sinzobura ico mara mu buryo bwo guhanura no mu bundi buryo bwose dusigaranye umwanya muto muga mu mwanya muto dufise ndazi tuzowukoramwo ibintu bizima ibikenewe byose ndizera neza noneho asi umugenzi wanje nawe nyene yaranyize yarazi yuko ego siwe muntu wa mbere nyene nzoba mbereye mama mu buryo bwo kuba marene asanzwe amenyereye yuko muri ubwo buryo ndi umuntu ndi shapu kandi n'ukuri ndizera neza ko Imana izobana nacu byose bikagenda neza ahasigaye ukomeze gusenga wongere ukomeze kudurasengera ababukikije kugira ngo ibintu byose bize bigende neza kuko ku mavi niho dushobora kuronkera ibintu byose dukeneye kandi Imana yacu ishoboye byose n'ibyo ata mwana w'umuntu ashoboye gukora yo irashoboye kubikora rero nta kindi kintu numva no guhanura ibisigaye ndabonye muhiri wanyu nzoza ndaza nka marene tuyage kuri utu n'utundi gushika igihe tuzogera kuri etape yuko tuguherekeza kameme ibintu byose bizaba biri ku murongo haba mu buryo bw'umwuka haba no mu buryo bw'umubiri ibintu byose bizaba bitonze ari amavuta marene murakoze cyane ku mpanuro nziza mu mpaye ko ndumva ko ndose umumarene nakwifuza impanuro nziza asenga akunda Imana nukuri Imana ihabwe icyubahiro Amen. Ego Hamadiya. Reka tugende rero tugusige tuzosubira none ku mwanya ugiye nta kibazo reka basi ndabashikanika ku muryango ewe nukuzi urakora akazi nyene wimenyereze gukora akazi abe muri babandi bavuga ngo umukozi nateke ni sawa murakomeye sawa nawe ni sawa era wewe mugenzi wanje ubu nani Maria
muzoba mumerewe ufise marene mwiza. cyane mwiza cyane w'impanuro gute reka reka Uratomboye? utomboye no kuri umuvyeyi mwiza Ashi tuzomusangira. nawe ushaka ko tuzacamba maremne wawe Nanje ni narongorwa rega uyu ni mutoya wanje. Je ndi mukuragira ntange. Okay, nta Nanje ni kibazo naronka. naco Imana igira neza nawe uwa warahari Sawa. Ego, Abahereza nanje neza. ndahaga no kwizera Sawa. kuko byose biva ku mavi Asha gusa nyene nari nkuriye kuguhereza akanimero kanje kugira ngo tuze turavugana utuntu nyene kubera ko ari na mutoyi wawe. Ego nubundi je nagira ndazi gusaba ahubwo murakoze cyane. Okay. Ahubwo Diane ntiyambeshe. Ufise marene mwiza kure muceho yumvira kumpa nimero. Nagomba ndayigusaba. Hari utuntu tumwe tumwe usanga abantu bariko barakora nyene mu rubanza. Telefone nayisize mu nzu mbwira ndazifate ku muntu. Okay, 71 124 883. Sawa ni WhatsApp. Ni WhatsApp. Chanda kwandikiye. Aho wazifashe mu mutwe rero. Yego nazifashe. urakamashini Rega je ku ishuri naraboroka gose. Wowe uraboneka. Wanje ari ncabwenge. Jya mpuzo mutwara gute kweri. Kuva nasengeye vyaranse. Ubu rero ngira nibwo ukuntu nomutwara. Byibutse naratwaye nimero ya marene. Ahubwo reka ndamutelefone ndakimubwira. Allo? Allo? Oui, Ni sawa? ni sawa, mumeze neza namwe. Ego. Hama nashaka kukubwira ko woza muhira ndafise ikintu ushaka ko tuvugana kandi cihuta. None uko umengo sinabamenye. Ndi Ela wa wundi mukuru wa Diane wa wundi uzobera marene. Oh, ni Ela. Ego. Okay. Denda gukeneye umbabarire wihuta uze muhira tuvugane. Ibintu ngomba ko tuvugana ni ikintu cubanga gikomeye cyane. Shaka kunyaruka uze tuvugane ata abantu bahari. Ibyo bintu by'uko tuvugana ati abantu bahari gashahuje ntabyo nokora kabisa nabyo nokora. Uye ndakwinginze ni ikintu kizima ni ikintu ciza ntabwo ari ikintu kibi no guhamagarira. Erega n'ubundi najewe ntabwo nokwitaba ikintu cyapfuye. Je nokwitaba ibintu bizima. Uye nyene shaka uze tuvugane wigore uze ndakwinginze ntabwo ari ibintu bibi. Ahubwo iyo ubanza ukambwira ni iki no wanje gukora. Ariko je nta gahunda twari dufitane. Ngwino gusa wenca ndakubwira nyizere. Kandi ntugire ikibazo wowe ico ushaka cyose ndakiguhereye. Reka kunwenza we ntacyo woronka shaka shaka. Ndakironka none je rangaye je ndafise amafaranga rega. Oya we nta mahera ufise wompa wewe. Okay. Nimba 10 zihari nta ngorane reka nze kuza. Ati ibihumbi 10, miliyoni 10. Oya uraza ivyo turabivugana ntugire ikibazo c'amafaranga. Okay, ntugire ikibazo nanje ndaza. Sawa, nyaruka wihute. Ni sawa none umeze neza? Turaho. Ndabibona kweli. Hama icambere mbanje kugushimira kuri iyi ntambwe uteye. Nkaba naguhamagaye ukaba washitse wanyitavye. Ico conyene ndakigushimiye cyane. Ndabona ko ari ko iyo ari intambwe ya mbere. Hama hanini nyamukuru igitumye ndaguhamagara ngaha nashaka ndaguhidiri. Diri. Okay. Niwaje yuko atadiri no kwanka wenda ngira ngo ni ibintu bifatanya n'ama surprise ya Diane. Oya. Sama surprise.
ahubwo rero idiri ngomba ndagoye nka marene wa Diane shaka dukorane idiri ugerageze uburyo bwari bwo bwose ufashe era bw'umusheri wa Diane ndamutahire jewe sa nabonye ko ari wewe washobora ico gikorwa kwera marene w'umuntu ni umuntu aba ari hambavu yiwe cyane nabonye reka atawundi muntu ushobora guhereza iyo diri yoshobora kuyishobora wewe ni wewe mbona washobora era we muravukana na Diane cyane turavuka ibintu biraza nabi no kuri kw'Imana wewe nyene kumbe bamumagariye ibintu nk'ibi cyane arinzi ngo ni n'ibindi bintu mugabo nabibonye kare ayo madiri ndayumva ko yampereze ariko usheta iki kugira ngo jewe mbe no fata umuntu w'inzira karengane nkamuhemukira kuri urwo rwego sibyo ni giki kintu wumva yuko wompereza cyo tuma nkora ikosa ringana nkuko oya uyahasha Diane sinzira karengane kubera ko utabona ko nanje ndi inzira karengane ederi jewe ni je mukuru Diane nawe ni mutoya wanje kandi Diane yarakoze n'amakosa yaravyariye iwabo none kubera kuvuga ko ari inzira karengane ahubwo inzira karengane ni jewe kuko nivyumva ukuntu ni mutoya wanje aca ntanga kurongorwa umva atazoba nayo umwaka asha urarwegera umwaka wo wawutoye kare none kuva ryari Diane urumva gukundana kwiwe ni ikibazo kuri wewe Diane ni wakuronderera umugabo urumva kubera ko ubonye ko Imana imufashije akaronka umugabo wowe ugenda ukamata ko nka supagro uniza abagabo biwawe umvirize ndakubwira ikintu kimwera ukuriye kugwana ukarondera umugabo wiwawe pana kwiruka kujya gufatana n'abagabo babandi wowe none uri kinyondwe ikimata ku nka y'abandi cyane uri giki uyahasa apana kuvuga uko urukundo rugiye rushatse Jogia muhungu naramukunze cyane wagiye iyo rushatse koko kuko yakunze mutoyi wawe ntiyakunze wewe uya ico ndakivuze kubera mbwiye ngo ngende kurondera uwundi jewe rero nakunze urya ubwo muhungu naramukunze cyane ndavye istile yiwe nkaraba ni coiffe yiwe atera vraiment aranyuzura ndakwinginze ntumbwire uko naguhamagaye ndakwizeye kuri umuntu uza kumfasha basi tumuvuga ikintu ushaka cyose ndakigukorera ariko umfashe igamo gabo wa Diane ndamutahire era wumvise ijambo hereje ujya mugabo wa Diane ndamutahire wowe ubwi wawe wumvise yuko ari umugabo wa Diane atari gwawe bisigura iki urazi impamvu bisigura ngo jewe kugira ngo ninjire muri iyo dossier yawe urampa mbone si ibintu byo kunyinjiza mu bintu bitagira umutwe n'amaguru kwanza yo mana yani ni hahandi nibagira na jerega ndakazeze wambwiye ngo urampa icari cyo cyose urafise cyuma apana 10,000 nabikubwiye kuri telefone miliyoni 10 umfitse ndakubwira wowe ntushe muto ko yamaze kuba umugabo wa Diane erega n'uburi ku munwa buraseseka burakoroka ntibuseseka abana bibujumbura muranyica ega na jewe si jewe nacanganikiwe ndumva nyene urukundo rwongeze ngaha urumva ndakwinginze uri burudaho ushoboye basi nawe miliyoni 2 ni nyinshi miliyoni 10 ni nyinshi 10 miliyoni nyinshi frère vuga zingahe zitanu je ndaziguhereza ariko urumva ko nzoba ndagufashije wowe ntugira ikibazo wumva ko ushobora kumfasha nzoba ndagufashije mbwira ko nzoba ndagufashije fata kuvuga ngo wampembye miliyoni 5 ugomba uhemukira umuntu uyereka gushira mu mutwe ko ari kumuhemukira no kugira sawa nakazi era akazi ko sikakwinjiriza amafaranga ntugasuzugure reka kunyigisha ibintu bitagira umutwe n'amaguru sibyo ihe image uyu munsi uburyo uri kuraribwa n'umutima ku muhungu atagukunda wewe ukunda sibyo cyo wihaye image rero igikorwa nzoba nkoze gutandukanya abantu babiri bakundana biganye barigana ingeso umva umwe arabwira mugenzi bati ndagukunda undi arabwira mugenzi bati ndagukunda jewe ngiye gutandukanya abantu bakundanye nkuko oya
hafuga cubona kumenga ni ibintu bisanzwe wowe wenyene atanubwo umuhungu agukunda atanubwo agukene atanubwo utembera mu bitekerezo vyiwe urumva ko kubasambura bitoroshe ubabaye umutima wawe urushe kuko kumpereza miliyoni 5 ukira umukobwa ntave wibaza ngo ni ikintu coroshe nuko ubona kumenga nibwo buzima bwawe ico ni ikintu coroshe cyane urosha umutima 5 miliyoni amafaranga menshi kandi nusuye kwiyumvira ko atankunda azonkunda tu azotegerezwa kunkunda hari kidakunda muri inosi ikintu cyose upfa kugikenera ugashira mu ishaka n'umwete azonkunda wowe nyemerera kwizo 5 miliyoni nugomba cece ndaguha 3 miliyoni za avance hama 2 miliyoni nzoziguha urangije igikorwa kandi nibizoba bihereye aho nifana nzoguha hanyuma yo kugushimira okay era ikizo cya byose nuko umbwiye ngo ndagufashe kukanyuma kandi ico nico kintu nari nkeneye reka nemere ngufashe ariko ikintu mbona ubu ntitwaba tukitse urubanza ngo bikunde ariko nkuko twavuganye ko ngiye kugufasha turafise uburyo dushobora kubishira muri processes bakagira mariage tukazobyica bamaze gushika mu rugo kubera ubu kwica mariage biragoye gusa nka marene reka ndakwereke urabona jewe nzoba ninjira mu nzi wiwe uko shatse twarondeye nk'utuntu kanaka ari imiti canke ibindi bintu ndashobora kwinjira nkashirayo nkabateranya n'umugabo gutyo enjira umugabo akaza akambwira ati burya marene jewe umukobwa wawe sindiko ndamwizera iki nkaca ndamwira ati utegerezwa kutamwizera kuko nanje urya sindamwizera je nabibonye kare kumengana umurozi urumva mugabo ni ibintu bidusaba kugenda pore kuvuga ngo twokwica mariage uyu munsi sinibaza uranyemereye neza ko ico oyi ushaka ukinkorera nkamutahira era ntugire ikibazo jewe vraiment kumuguha ni cash mugani twaca mu iyo nzira je ndazi neza ujya mugabo uzomufise gutya mu maboko yiwawe kandi ndazi uzonezerwa abretu oya cyane uranyemereye nyine ko ico uzogikora n'akanoti amafaranga yaramaze gutsinda amatora ndaryoheye bizomwa kugira marene w'ikiyashu nibi nako je sindi kiyashu kuko mwese muri abantu ndiko ndabafasha mwese nubona wewe cyo ndakwemera we nuri w'ikiyashu ahubwo uri marene original nanje niwo uzoca niwarikora iryo diri gahunda niwo uzombera marene iyo kanzu nayambaye wayambaye yego nukuri kw'Imana